umugabo kandi umugore nawe azi ko ari umugore afise umugabo kandi amwitaho nibo provoka mane barashushe bafise ubushuhe nawe urabizi nibo bari imbere umugore uramufata ukamutwara hariya mu gitanda ukamukorera twa tuntu turi 6 umugore wawe ukamukora ahantu atarakogwa nka jewe vraiment nka gatandatu umuntu urumva nikonje umunsi umwe muri make ariya muri South Africa ari hagati barashishura n'ibyo kabisa nje gutuma navuga ati mwana we machine ari urumva nawe uravyumva no gukubita uburyohe bukaguma ari bwishi umugore urugo rukubakwa mugabo abagore barashushe kudusumvya. Okay bakunzi ba Ashally TV nkuko benshi babidusavye yuko twosohoka hanze uyu munsi twasohose kugira ngo tubaronderere exclusive interview ziryoshe cyane muri ca kiganiro twigishe twongere twigishanye twahora turonka kuri Ashally TV. Uyu munsi rero twasohose twagiye gutemberera uriho no kwita yuko numukinyi wa Mareresi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu nawe sundi no bita Mfalme Hamza rero uyu munsi twashase yuko tuganira ku bintu byinshi bitandukanye byerekeye ca kiganiro nyene twigishe twongere twigishanye. Deba rero yuno munsi ni iyihe? Deba yuno munsi turi buze kurabira hamwe hagati y'umukobwa n'umuhungu canke umukenyezi n'umugabo ninde ukunda cyane kurangura amabanga yabubatse. Yumvuze ninde iki kintu ninde hagati akunda kurangura amabanga yabubatse nshase kuvuga nti ninde hagati y'aba bantu babiri umuhungu n'umukobwa akunze kubwira uyundi ko abishaka cyane ko abishaka umwanya wari wose urumva abishaka cyane gose. Kuri ubwo rero gumana na jewe kuri Ashally TV kugira ngo ndakubwire bino bintu byose twongere kandi tubiyage na mugenzi wanje hano kugira ngo twese tubandanye kuronka ubumenyi butandukanye. Kuri ubwo rero reka ndakwibuse wewe aribwo bwa mbere ugishika kuri no channel kufyonda ivyandiko vyanditswe ngaho hasi vyanditswe nyirangi ritukura ariyo subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo dushize ko video yari yose wewe uzohore uba number 1 mu kuronka video yacu. Okay ndasuye kandi rero ko baramusanze ba nshuti nami bagenzi ba Ashally TV. Ndibaza yuko mwamaze kumubona Mfalme Hamza twamaze kumushikira. Mfalme Hamza reka ndakuramutse. Ya niko sawa je ndashima Imana vraiment. Amakuru yawe Hamza? Yo alhamdulillah twe tumeze neza Imana irafasha tumeze fresh muri make. Hajya Hamza numumizima. Cyane gose vraiment dumumizima cyane kandi. None Hamza bisigura iki? Hamza tugiye kuraba Hamza numuntu amfete ni nk'incoreke y'Imana kanaka guca ibintu nk'ivyo. Okay Hamza ntamba atarakabanga nitwizere yuko Hamza arubase. Je ndubatse mfise umugore n'umwana kabisa ntagira abaza barandaba je ndubatse nivyo kabisa. Hamza urashobora kutubwira ntimba atarakabanga nubundi utubwire mbega Hamza yoba maze igihe kingana gute yubatse ari kumwe n'umugore? Jewe vraiment ubu kuri uno mwanya nkwijije imyaka 3 ndi mu rugo mfise umugore n'umwana w'imyaka 2. Hamza rero deba yuno munsi kuri Ashally TV twabazaniye twifuza kumenya nikibazo tubaza abantu bubatse gusa muga abantu batarubaka batubabarire bazobimenya nabo nyene nibamara kugira gute nibamara kubaka. Deba yuno munsi turakeneye kuyaga ku kintu kijanye hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde akunda amabanga mpuzabitsina. Ni kuko ndazi neza yuko ubizi kuko urubase ingorane nyinshi wahuye nazo ndazi yuko abantu iyo bamaze kubaka barahura n'ivyiza bakongera kandi bagahura kandi n'ibintu bintu bigoye. Abakunzi ba Ashally TV je ndazi benshi ngaha muri Ashally TV n'abantu bubatse abapapa abamama harimo n'abajene c'est vrai ariko urabona nka twebwe abantu b'abapapa tuvyuka minsi yose mu gitondo tuvika tuja kurondera icyo rirenza muhira umwana ashobora kugwara cyangwa umumama no kuvuga iyo uri ku kazi rero hariya uhura n'ibintu biruhisha mu mutwe bimwe bita stress hamukongera ukaruha n'umubiri wose no kuvuga rero uri umuntu w'umugabo muri kijya gihe uba warushe mu mutwe ukaruha no ku mubiri iyo ugeze muhira umufasoni wawe kintu cyambere akora systeme d'attiration tugatuntu two mwijoro usanga twambara udupinjama uduhuzu tugufi mugo indani
kugira umugabo amuruhure zirya stress za yahuye nazo ku kazi zihere. Hama iryo system makeni nko gucana kariro yani nukwatsa umuriro ugafata urutsinga rwa negative na positive ugakoranya ku muntu. Sigure yuko madame atagize utwo tuntu tw'udukino nk'utwo woga umusinziriye. Oya sicyo twagombye kuvuga mugabo. Urabona mu bisanzwe umuntu yitwa umugabo kubera agenda kongera akagaruka, kandi kubera yuko umugore abaziti umugabo yagiye araza kuzana muri kijya gero akazi k'umugore nawe nukuja gufata ujya mugabo bigiye yahuye navyo hariya akabimukura mu mutwe akoresheje care yiwe. Ijya care rero ntwatundi yambara sheri, urabona ku bwanwa kwipodora mu gitanda nyine ibintu ugasanga n'ibintu vyatari. Ego Hamza, turumva yuko uri ntarakumva neza, ndumva umengo uri kuragana ahantu haraho mugabo ntacyo ndazi yuko nta urebo nkwepere kuri uyu munsi uraza kumenyesha. Hamza, byo bimaze kugushikira nk'uburi mu kazi kawe ukumva nyene yuko wokugara ibintu vyawe nyene ukugara umva nyene umubiri ukwankiye nyene ukirukanka nkuko abakunzi ba Ashally TV no munsi vraiment sinzi no mutipe ebana numva ibintu nk'ibyo bishika kwanza bivanye n'ukuntu bayeho mu rugo. Dufate rero nk'umugabo usanga amananye umwaka n'umugore atamusi numwe barashwana mu nzu, no kuvuga mutarashwana mu nzu bisigura ko mubanye neza twatuntu two mwijoro ya makuru circuit. No kuvuga twa tuntu yakugiriye nuko udafise ubwanwa bw'ikinare kukubwira mugabo urumva ntabwo ufise niyo ngorane. Urumva ibintu nk'ivyo nka twego turabizi. Urumva rero tujya tuntu yakugiriye muhira mwijoro utaraja ku kazi, iyo uri ku kazi rero kurujya mwanya ikintu kiza mu mutwe cyambere ntwa tuntu yakugirira kwa kuntu yakora ku bwanwa mwijoro. Nk'uri umutaximen wari kuragenda nk'igitega ugacugaruka kubera twa tuntu yagukorera mwijoro. Apana kugaruka gusa je ndazi ndisiri mu bataximen 10 bagira accident ku munsi nabuze ngo babiri bagira accident yuko bari umvira umugore asize muhira. Abantu babiri mu bataximen ugasanga ari kare ukuntu muhira vyagenze mwijoro akumva umengo no mukiriya afise mu modoka gwe mushyira hasi akagenda muhira akora mu mugore we. Aho ni kubagore, aho ni kubagabo siko. Hama kuba dame naho biramaze gushika madame wawe ukumva aragutelefone sheri ahantu sheri nukuri kwimanda gusavye utahe kugira ngo dukore ibintu nyene. Mani wewe ugomba ko madame byava tuvana ndaki oya urumva oya ntacyo ndibaza ntibirasanzwe kandi bari kwadukurikirana abantu bakuze bazi Ashally TV ndazi Ashally TV n'abantu bakuze nta kibazo kandi umukenyezi wanje n'umuntu ari kurusana nta ngorane. No kuvuga sinzi kumaze kumva kajya kantu bakunda kuvuga ngo mwanaume machine. Yego kajya kantu ndazi abantu baramaze gukumva mwanaume machine. Musanze nyene umuhungu ateza kuba mwanaume machine. Mwanaume machine nibisigura kuba umuganga ugaterura icyuma. Oya mwanaume machine ni marezi kitandani bro. Bya bintu nyene byo kugitanda ugasanga ibintu byaryoshye cyane. No kuvuga muri ujya mwanya wibagiye ku kazi umugore wawe nawe ngarasigara aribuka ibintu wamugiriye mu ijoro. Akibuka bwa bwanwa bwa akazi bwakoze akumva nyene ko mu mutwe vyasaga cha telefone umugabo ati ebana ibintu birakoranye kinsinga ziratse arabuje kuzimya umuriro muri make. Ego mfalme Hamza, ikibazo cy'iwacu sinzi ukuri kuragitahura neza kugira ngo tuduge ku kibazo nyezina. Dukeneye rero urumva wavuze ati birakunze gushika umugabo agataha nyene yumva ko abishaka cyane. Madame dore dushaka rero kumenya hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde ukunze kubishaka cyane, yani umwanya wari wo wose wumva nko ku munsi cyane mu ndwi bavuga ati jewe ngerageje kugereranya nko mu ndwi madamu wanje yari yasaze n'ukuri ntacyo nakora nagira ngo ndatoye n'agatiro nk'uku nkumva aramamagaye nagira nageze nk'uku nkumva aragize gute. Wewe urashobora kutubwira kubera ko urubase twifuza rero yuko ushirire ku mugaragaro abantu tumenye. Ya urumva reka tududure ko basi reka tubivuge kubera basaba abatubatse muratwihanganira birashobora kubagora no gasanga utangiye kwiyumvira byinshi bikunaniye ucurongora nawe niko tumeze ugarana n'ivyiwawe. No kuvuga ibintu byo mu nzu uvuze ngo akangora ngo umwanya wose akaguma mfata ubuvuze nabi kubera kiya n'ikintu arekuriwe ku mwanya wari wo wose. No hariho n'ikigwa twigeze gucisha kuri Ashally TV muri bimwe bitanu twavuga yuko hariho kimwe bituma ushobora guhemukirwa n'uwo mwubakanye cyane mukundanye yuko harimo kumwima kino gikogwa. Kuri ubwo rero dukeneye kumenya ninde dutegerezwa gucungera muri aba bantu babiri abikunda cyane kugira ngo tumenye ahantu hari très danger siko nivyo rero dushaka rero kumenya hano. Oya je nkaje ku ruhande rwanje
cyangwa mvuze ati nko ku bakobwa kubera je maze imyaka 3 ndongoye kandi mbere yuko ndongora urumva nawe urabizi watoto wa mjini ndo hivyo tena vraiment ndabiravye kuko urabona umugabo we yavuye ku kazi atahayiruhiye afise ama stress yiyumvire ejo bizogenda gute ariko umugore abayiriwe muhira yiyumvira umugabo atahasangahe ncamake rero Hamza abakobwa n'abagore tubacungere cyane no banzwe uruko babishatse tuba mani ntuhava unteranya bakunzi ba Ashally TV nimwe mumvirize je reka ravuga nimwumvirize kwanza je sije navuze mani ego nagomvye gusigura kubera yuko umugabo aba afise stress mu mutwe n'uburuhe hariho arashobora kuza akantu nk'akaretari ariko kubera umumama bayiriwe muhira kandi kindi naco harura ko aba yiriwe yiyumvira umugabo wiwe no kuvuga amasaha yo gutaharije aza kugera kurusirika mu mubiri zamaze kwinjira tuntu twamaze gukora mu bwonko byamaze kuba ngati umugabo niyaza pumpu nawe uravyo ibintu nyene by'ibisasu no kurimbura ibintu nk'ivyo no kuvuga je ndabiravye sanga vraiment munyihanganire abamama no bantu babishaka cyane gusumba abagabo ego amatarakabanga umfalme Hamza mu ndwi ni kangahe bro yewe umunsi nyene umva ati jewe nubwo vyogenda gute mu ndwi inchurizi ni hatari bakunzi ba Ashally TV mwe rero sasa mwe kweli murashise kure cyane kweli munafika mbali sasa mani oya nico gutuma navuze mwanaume machine gusa nk'ibi ndabivuze usanga ama nimero batangiye kuyarondera je sivye ndiko ndavuga je mfise umugore yo wanje mugabo mu ndwi uri umuhungu deje ukora sport ufungura neza udafitana ikibazo na madame nka jewe vraiment nka gatandatu mu ndwi urumva nikonje umunsi umwe muri make iyi ni Ashally TV rero murumva yuko ari ibintu biryoshye cyane urumva rero yuko nubwo yabeshe abakenyezi urumva ko nawe nyene ntavyorosha gatandatu mu ndwi hapana ariko arandengeye nukuvuga harimo za systeme za provocation ni bimwe nakubwira no abakobwa baguma baza kunamba ya mbere nukuvuga iyo sifo mu ndwi bisigura ko habanje kubaza provocation kubera je ndi umuntu w'umugabo mani kandi ndiga dufate yuko uguye ku mugore ntacyo bimubwiye uhabe ntuhabe wewe mafu homba homboka Maria shamba mucamake wewe uza kwisanga menga ucuguma wisinziririye nturaba oya mani nico gutuma mu rugo ntuza wumva bavuga ngo unu mufasha wawe umufasha bisigura umuntu akunganira mu gihe rero umunganizi atari karakora ibintu neza wowe nk'ubihagarariye uraheza ukabyinjiramo mugabo kandi umugore nawe azi ko ari umugore afise umugabo kandi amwitaho nibo provoka mani barashushe bafise ubushuhe nawe urabizi nibo bari imbere ncamake rero ngo abakobwa bafite ubushuhe oya vraiment kuri ibice 92 kwijana abakobwa nibo baduprovoka kandi nabo barabizi ncamake rero wewe kiriya kiganiro twagize urashimangiye neza yuko ducungere cyane igitsina gore umwanya wari wose kibishase kugira ngo ntiduhe mukigwe mani je ko yeri ku ruhande rw'iwanje oya kure mani nukubaraba umuntu hari yanyuma behind the camera avuze ati nugushishura oya mani ushishuye wahava ni hamwe usanga umushishuye gacugira atashe ahantu gatangura kwifuza abo hanze bamukubitisha umugore bamukubitisha ikanga inkoni y'umugore ni ikanga oya sinashase kuvuga gushishura kubita cyane system hariya muri no ego mu buhinga bwinshi oya hariya muri South Africa hariya hagati barashishura n'ivyo kabisa nje gutuma navuga ati mwana me machine ari irumva nawe uravyumva no gukubita uburyohe bukaguma ari bwishi umugore urugo rukubakwa mugabo abagore barashushe kudusumvya Hamza kugira ngo duheze akabazo ka nyuma urashise muhira ugasanga madame yashavuye mugaca ushaka ivyo ushaka ubitangura gute mani kwanza comme conseil je nk'impanuro no kwanza abantu bakunda kuvuga ngo abastari ngo abasani ngo turabamaraye ariko sivyo kubera abastari ingorane dufise turazikeya icari cyo kubera nka uri umuntu w'umugabo ni interdit gutaha muhira udafise kado uzi ko wagiye ku kazi bamusize umugore muhira mwijoro yari yabitunganije fresh umunyu n'isukari mwijoro n'amavuta yagwaye utegereza gutahana nawe bimbombo kuvuga ni wasanga yavyimve ajya ku muryango amatama yavyimishije nkuko ushika ukora kwitamo gacu muhijojo nyene biba biheze kubera umugore ni nk'umwana mani ukoze kwitama n'akajojo n'agasantrale biba biheze bavuga ngo abagore baragoramye wewe niko ubitaho kugorama ni ukuvugana abantu badafadika bameze nka kujya kwikijiwumbu Nani kijumi nyene kimeze yuko kimeze nkuko nuko mustari neza ngo kica kivunika. Oya mu bisanzwe ikijumbu urabona ko kigoramye ariko ukeneye kugorora ikijumbu neza urabanza ukagiteka.
Hamumaze kugiteka kiba cyoroshye ucugishira ku mustari n'umugore wawe rero nimba rindira mani ntuzo bavuga ngo abasani umbusani no kuvugana umuntu yiyumvira cyane kandi n'umuntu abazi ibintu byinshi ikijumbu gihiye kiba cyoroshye iyo kigoroye nkuko kiragenda uko nta kiba cyaregeye no kuvuga n'umugore iyo agoramye mu nzu hari ahantu umugore bamugororera mani si handi mu rugo ngo we toka oya umugore uramufata ukamutwara hariya mu gitanda ukamukorera twa tuntu turi 6 umugore wawe ukamukora ahantu atarakogwa afite ujya mwanya yamaze kugera muri bya bicu byo hejuru naho niyo okaziyo ucu profita hajya ngina atari ngaha yamaze kujya muri bya bindi birefu ucu mugororera hajya ngina tisheri no urabona bya bintu ntuzo bisubire kubera deje ubwenge kujya mwanya ntibaburi ngaho uwo bamaze kumuduza mu bicu ahantu wakora bari mu bindi bintu umbwa ati kintu ntuzo gisubire asanga yavyemeye kandi amaze kuvyemera abananya kuri wa murongo kubera iki abayumvise uburyohe hari yavuga ati ni na dekona sinzosubira hahandi kakano sinzosubira ukaruma. Okay bakuzi ba Ashally TV nizere yuko mwaryohewe neza ku kiganiro no musi turonse tuvanye kwa Mfalme Hamza. Mfalme Hamza turagushimiye cyane. Je ndashimye cyane gose abantu bo muri entertainment n'abantu nkamwe gwimufisa ama TV online mubandanya kudupeperusha hama Mfalme Hamza ndibaza beshi baramuzi n'umukinyi wa mareresi ukeneye kubona vishi ku mareresi urinjira muri account yiwe ya YouTube Mfalme Hamza canke Facebook Mfalme Hamza ibintu bikagenda neza tukaguma tududura umugore bamugororera mu gitanda big up sana. Hamza akanyuma rero kugira ngo duheze ubwiye abagabo abanebwe hariya mu buhinga bw'ivyuma bakunze kugira ubunebwe bwinshi. Oya ikintu cya mbere je novuga kwanza uri umugabo ushobora kumara iminsi indwi inisomene utagize siporo hagiye uri kuratakaza byinshi mu mubiri kubera umugore ufise umugore je sinzi ngira abantu turatandukanye mani cyangwa je nk'umugore wanje ibintu ateka n'ibintu by'amavuta ibintu nyene ivyunyu nyene ibisukari nukuvuga usanga ari ibintu biryoshye gose umubiri rero gumye wakira ibintu biryoshye ntutange intuguta imitsi iragandana ubwo rero bageze yugeze rero kugira ngo ntibadukire nukuvuga ari ukeneye kumukosora umugore wawe ukamugorora nka kujya banakubwiye ati kijumbo mu kigororo banza kugiteka n'umugore kugira umugororo banza kumushikana akumva ati ndashitse vraiment arahana koze ni côté faible yiwanje ajya ahantu rero ntuzohashika udafise sport udafise physique kubera byo navye ku gitanda ara position de base ndugu yangu araduwe zia ni sport none utagira bajita gymnastique voilà gymnastique no kuvuga rero wowe ushobora kugira gymnastique ku gitanda kandi hanze atayushobora gira sport mukosora umugore wawe birashoboka. Okay murakoze cyane mwese mwariko murakurikirana Ashally TV ikicari kiganiro twige twongere kandi twigishanye. Okay kuri MIC rero yari Ali ibn Daud behind the camera ni Lighty nukuvuga yuko rero turabashimiye cyane wowe utari bwakore subscribe like na share kugira ngo uzozuraba uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu ducisha hano kuri Ashally TV. Okay murakoze cyane Imana ibahezagire ciao bye bye.